Izi kado zigizwe n'ifoto. Zigizwe iyi ni kanzu yo mujama. Urabona ikanzu zivye sana urayibona? Kanzu ya valeur n'umukobwa yabiguze abiguriye umuhungu. Aha ndani harimo amashugwe, harimo iyi ni iki sinzi ngo ni iki, nimba ari telefone, nimba ari iki telefone ya iPhone mengo. Aha ndani harimo ari makado menshi. Urabona izo se ni gift God name agira habwe. Urabona n'umukobwa agira ahereza umuhungu. Murabibona ivyo byose n'amakado, ahase n'amakado umukobwa ahereza umuhungu wiwe. Ivyo byose bihagaze ku miliyoni hafi 10 niba atavye mwana muzi. Araje. God name. Tuinde mu kipindi fresh. Kinyamwezi sana. Ni aje? Barida. Uko bien? Imyagaga. Utamubwizira ndayitaha. No. Utamuvuza izina je ndayitwara. Uremeye ndayitwara? Ya gusa mu baby wanje n'uyo. Izina tu. No, abantu bazoribona ni hagera. Isaac, je te jure, abantu bazomubona ni hagera kuko abone ngora n'abasa. Buraka kanya. Shaka. Nimba ari umufana, okay, so umufana. Numu baby avuga ati Isaac, jewe ndumusheri wa God name. Sizina. N'abashaka rero tugire surprise abasheri babo, aba baby babo, bavanga muri Afrika. Murahawe ikaze. Isaac TV ho. Bakuzi ba Isaac TV ndasubiye kubaha ikaze aho mva mu Kagera. Maze iminsi rero mutubaza Isaac ko mutakora ibiganiro, ko maze iminsi mutakora ibiganiro. Amanaliza rero abaye benshi bana twari bize twari ko turondera igishu ibibazo nyene biduhanze mu kuvyanaliza. Tukaraba entertainment yacu gire bimeze, tukanayisigura, tukanayumvisha bariko barayumva n'ibindi byinshi. Uno munsi rero twavuye muri studio, twavuye bana mu by'amanaliza twaje mu kiganiro. Nje rero gukoresha ikiganiro umusani yitwa God name. Umujama yitwa God name konyene mwanditse YouTube God name konyene n'umutipe aririmba neza cyane Giswahili, afite indirimbo zirenga amajana, ariko igitangaje ntarigera vuma na rimwe. Rero nta kimwe urumva nacyo bitwaye kuvuma kutavuma, urumva nimwe mu bituma bafana murafite ingorane, nimwe mutuma umuntu ntavume. Ariko rero turekanye n'ivyo cewe cadaronka amakuru, ari umudada cyanyerekira uyu mukobwa ari muri ndumvuga bwe nta nimba umucyamagiraze uyu musani rero tumufite surprise no munsi. Iyo surprise uyu mujama yitwa God name nkuko nabivuze, akunanye n'umukobwa yitwa Vanessa ari mu gihugu by'Abarabu, mengane muri SAUDIA ntihenze, atari Kuwait ntihenze. Uyu mudada rero murazi ko tufise n'abakobwa benshi batukurikirana bari mu bihugu by'Abasaudiya by'Abarabu niki, bakundanye na God name kuva 2017. Ariko rero umukobwa avuga ati Isaac, je sindi siri yuko umuhungu ankunda kuko abasani baragoye, jewe rico shaka kumfashe uno mu ukwezi kwa 12 itariki 20 niyo tariki hari tariki 17 niyo kwezi bakundaniyemwo. Ukwezi rero kwezi wanashima God name yavukiyemo, rero shaka namugire surprise. Ariko rero na surprise yose shaka namukorere, shaka ko ndamukorera surprise ariko mu kiganiro Isaac shaka rero ndaguha amakado. Urumva shaka ndaguha amakado, ayo makado urumva ayo makado ndayamuhaye condition imwe gusa, avuge yuko gusa nkunda, amvuga izina, avuga ati nkundanye n'umukobwa yitwa Vanessa, bebe bizu ndagukunda, ibintu nk'ivyo bana yemange imbere y'isi n'amakungu, kuko kuva 2017 cyo mu turakundanye, ariko nta kintu na kimwe kizima turashikako tari byo gukundana gusa. Rero byo gukunda gutaje narabirengeye buje Vanessa mbaye nishakiranye n'urukundo rufisiye ruko ruraja. Bakuzi ba Isaac TV rero uyu mukobwa nguyu ngaha Drizzy, fasha abantu bamubone neza. Urabona mumviriza izi kado n'umukobwa yazimahinda zizanire God name. Bahungu share mukundwa rero mukazana, mwabonye urugendo twari turimo ko rwarurerure, hari abana bakunda amana zana ibintu vyo frère yo mbega ndagire gute kugira mumubone neza. Urabona akana gafoto kabo, iyi ni kete yashizemwo, ndaza kuyibasomera ivyanditseko. Murabona uyu Vanessa na God name naba ngare bari mu rukundo. Urabona ngine aha ni kera hafi 2017 bariko baramufetera, bariko barafeta anniversaire y'uyu mutipe nyene. Umukobwa rero umenga niwe yarahagararikiye byose numbatse.
arera abakobwa cajanga bakavuga inkundo ziragwira sha ntimurakunda sha Vanessa aramwikundira God name yashizemo nikete irikete reka ndarisome igikete cyanditse ko happy birthday, hope you have the best day, ukweli wewe ni zawadi bora ambayo Mungu amewahi kutoa katika maisha yangu. Wewe ni mpenzi bora kwangu milele, ulifanya na uliunga mkono kwa kila hali nguvu yako kwangu haiwezi kuvunjwa na mtu yeyote. Kutokuelewa na kumetokea kati yetu, lakini bado tulisuluhisha kwa wakati. Kuna muda napata hasira, haimaanishi kuwa nitaondoka. Hasira zangu si kitu mbele ya upendo tulionao. I love you so much my husband, God name and Vanessa. Ibyo rero nibyanditse muri ikete bari mpaye kunyene nabihawe uko muvyumve. Murabona ifoto ni ya le 19 ku 12 2017 niho bakundaniye, niho umva ko no musi ni 2023 mu 12 tariki 20 bisikura le 19 hari hirya ifoto rero ya le 19. Okay, aha urukundo bakoze bayize active mumve rero. Rero izi kado zigizwe n'ifoto, zigizwe iyi ni kanzu yo mujama, urabona ikanzu zivye sana, urayibona kanzu ya valeur n'umukobwa yabiguze abiguriye umuhungu. Aha ndani harimo amashugwe, harimo iyi ni iki sinzi ngo ni iki, nimba ari telefone, nimba ari iki telefone ya iPhone mengo. Aha ndani harimo ari makado menshi, ura izo se ni gift God name agira habwe. Urabona ni umukobwa agira ahereza umuhungu, murabibona ivyo byose namakado, asa namakado umukobwa aherije umuhungu wiwe, Vanessa agira ahereza umusheri wiwe. Urabona rabakaga foto akandi karimwe, murakabona kandi kanditse ko ati 1 year in love, umwaka umwe bari mu rukundo. Ni byinshi rero, reka ngarukirize ngaha yemwe. Hoya si 1 year, ni 1 love. Handitse ko 1 loves 1 year yemwe, mbabarire ko bakundanye kuva kera. Okay, ndibaza murabibona rero bakunze bayize active yuko urukundo ni shosho, ni moto, niba mu mutarigera muhabwa amakado n'abasheri banyu mugende mwiyahure. Ariko rero ndibaza mwabibonye ari bice bisako tubinyegeza kugira God name aje ntabigwemwo. Urumva umusanire wewe azi yuko aje tumukoresha iganiro bisanzwe n'ivyatsi, azi ko twe tumukoresha iganiro bisanzwe, ariko urumva harimo izi gift zose tugira tumuhereze. Mutumvirize rero bakoze bayize active je na Drizzy ingene bigira bigende, kandi habe kwanza kumujya amatarazi. Naraza ingene bigira bikogwe ibi bintu, muranyumva ingene bigira bikogwe. Umukobwa Vanessa atubwiye ati iza condition kugira ibintu byose abihabwe. Ibyo byose bihagaze ku miliyoni hafi 10 niba atavye mwana muzi, ibi bihagaze nimuza kubibona. Kugira ndabimuhe uyu mujama bisaba ikintu iki kimwe, amuvuge gusa Vanessa kuri televiziyo. Bisigura amuvuze gusa ati baby wanje yitwa Vanessa ukunuku ari muri iki gihugu kiniki ebana kadazo wazisinzi. Ariko atamuvuze ndabarahiye nta kado tumuha cyane bisubirana inyuma. Murakoze cyane rero bakunze bayize active gatumurindire God name, turabivyo ingene bimeze, nimbaza kuza nimbataza kuza ntumbaze nta mu telefone mwanya munini vraiment. Kandi rero ara Drizzy ndagutera inkuru, hari abantu bace bibaza ibintu ngo ni mikino, ariko nukuri kw'Imana je namavuga imisi yose yuko bayize active ntazoja mu mikino cyangwa mu bintu by'ubugugu. Sinzi ngene bizuba byabaye ntibibaho kwanza twe nta bintu byo gutakaza umwanya dukora. Iyi ni story ndibaza mwabonye, ni urukundo rwabo. Ni umukobwa ari muri Saudiya, yibere muri Saudiya yitwa Vanessa. Abamuzi baramuzi amafoto mukomera yabona, ni umukobwa akunda umuhungu ku rugero rwo hejuru cyane. Umukobwa rero utarahereza gift umusheri wawe genda wiyahure, we nta rukundo urimo kabisa. Drizzy yabibonye ati ye baba we ngo nanjye nanigeze gukundwa uko utayakana. Drizzy we uramaze gukundwa uko wewe. Bakoze bayize active rero ndagiye kubinyegeza, ndagiye kubibika. Drizzy ngenda ndabike hariya unkurikize kamera, ngenda ndabike hariya hanyuma ndabika.
oya reka ndabishira hariya ndabishire hajya okay koze Drizzy ambwiye ngo ndabishire ino kugira umujama ntabikeme tubishire nyine oya Drizzy izikadomani izikado umichafu ngo tuzishire nyine mu michafu kugira umujama ntakeme yibaza ko ari yarara muri mu bindi oya Sabonnez tubabarire sheri wanje tubishiza ngaha kugira nyene umujama ntabikeme kuko ahandi hose tubishize yo cyabona Drizzy bereka hari yose ahantu na jardin nziza cyane turi urumva tuyishize ahantu hose twishira ngaha yoshika bikema rero twahisemo kubinyegeza ino kugira umujama ntabikeme ntabibone yibaze gusa ko ari urabwo ndabifutse ahanda nabifuse neza biri mu mutekano nangere ntibiza nta nakimwe biza kuba bakuza active rero nuko turindire turabe god name yuko aza kuza na mu telefone yambye ngo araza namuhaye adresse yaho ndi banambye ati ndaje zake humura God name. Tuinde mu kipindi fresh. Kinyamwezi sana. Ni aje? Barida. Uko bien? Miagaga. Organize activity tusimame wapi? Drizzy tusimame wapi? Tunafanya kipindi kinyamwezi. God name. Bakuza activity. God name ngamubonye reka God name. Sha cameraman avuze ati twihangane duhagare mu zuba. Nta kundi. God name sigozi kirundi. Ndagerageza. Myaka baye mu kwanza myaka baye none uri mu navukiye mu Burundi gusa ndyavukiye mu Nyakabiga. Toto town man. Urani cyane cyuno muzingene kiba? Ales. Nka surprise. Boto chini. None God name. Aho nyene reka bref abantu ukoza bamumenye God name ninde. By the way numusana nari nakoze introduction bwa mbere niko ndababwira God name wari we bamumenye like no musi tugira tukore nawe ikiganiro gitandukanye cyane n'ibiganiro byo twigeze gukorana na God name ariko dore gukora ikiganiro na God name ariko aririmba kari kera ya muri 2019 ya ariko mu kwezi kwa kanga kwa kane cyangwa kwa gatatu gucyonye nibagiye ko watevye none kuza kutwita bama je nari mfise ibintu byinshi narimwo uravye n'ingendo juste no kuja mu malebo atandukanye gura n'abandi basanye bagenzanje ya kandi hari lebo yigeze kusayininga nimba African Power byaheriye gusurumva byarahagaze ubunye ndikorana je nyene nka gold name wa kera ya urikorana ya umuziki umegura gohe mutama urukura bishobora kweregera ino ndabona cameraman wacu ashaka kukubona neza buri kintu cyose no kugerageza kuva na kera nahora ndagerageza nkuko namangerageza n'ubu ya okay ubugeze ku muziki ngahe muri introduction avuze ati God name ni umwe mu artiste dufise yatanga umuziki kera yasoye indirimbo nyinshi ariko stafashe ya je ku bwanje ubunye mazigiringo kirekire nasoye indirimbo bivanye n'ingene nari muri label urumva iyo muri label kizira gusora indirimbo zawe gushira kuri channel yawe ya gusa inyuma ya mezi 2 cyangwa 3 nasoye EP mu mwaka uheze ndakora na video zitari nke naho zo bari 2 cyangwa 3 justement nazikoreye muri label ya African Power Music yeah okay sawa inyuma yaho ndibuka waciuja muri African Tanzania ukindibuka navuye muri Tanzania ndahamarafe amezi 3 justement naguma ngenda ngaruka guhera mu mwaka uheze gushika ubunye ingendo ziracari nyinshi kuri jewe yeah bisigura African Power yaruguru imiryango rero yaruguru imiryango yuko jewe ivyo twumvikanye ni babishikirije yani babishikanye yuko je tuvana ko umwe wese afata ivyiwe ubundi asigana ivyiwe God name umuziki w'Uburundi uragoye uri complique ko bamishaga no vuga ati none ko umuziki w'Uburundi mengo uratugora uradustressa uravye imiziki umaze gusora God name tutabishanye vraiment ni imiziki myinshi ugeze ku miziki ngahe nabikwaje hafi ijana n'izindi urumva sino haruri igitigiri cyazo kuko hari n'izindi mutazi ziba ziri muri phone yanje gusa nasohora zo kuva muri 2000 izo mu myaka iheze muri za 2013 14 kuduga hari none kuberiki utinjira muri sigiraso ya ba Rap Boy ba Alvin ba Kiriku ba Double J ba n'abandi benshi why usigiona nyabaki sinzi noba nariroze je nyene birashobora gushika kuko ubu muziki ufise ibintu byinshi ngo ndeme kubera ukunda kuririmba igiswahili
siyo mpamvu kuko burya umuziki w'igiswahili n'umuziki ukundwa cyane gusumba n'uw'ikirundi gusa uw'ikirundi niwo nganyene muhira ari ahandi hantu utoshika gusa abarundi ni batavu ariko rero ifo kwanza ufatisha iwanyu gufatisha muhira okay ni vyiza ariko turiko turarondera international music kuko uravye no mu makungu ari ahandi ma award tutajamwo kubera indirimbo zacu ari ahantu zidashika ariko abahindi baratora ma award akomakomeye kwisi n'abatanzania n'abandi biravana bajyanye bamaze kuba international urumva bajyanye none igihindi ni international oui kubera urumva wo bari kolonize n'abongereza twege nawe abafaransa n'akabajagariste n'abajaganyi gusa twizere yuko buri kintu cyose kizomera neza tuze turaraba okay donc abaririmba igiswahili basi mufumu wa 45% ntaririmba ikirundi nawe nyene mu 55%. None bantu gusaba ndiko ndasaba abafana n'abajournaliste nka mwebwe urumva ntibigucinege g'umusore nege kuko indirimbo zitagenda urashobora kuyanka kutareka kuyivuza canke kuyumva arundi muntu ayikeneye justement turashaka kuja n'ahandi hantu erega hajya umuziki sindimi ujya umuziki ni melody na beat kuko iyo tuvuze indimi ari izindi ndirimbo zo hanze tutazi nico bavuga ariko turazumva kandi tukazikora God name ico genda gushimiye by the way gushaka no mwanya God name reka genda vyemanga imbere ya kamera yuko ari umu artiste ari mu artiste bakicana afite discipline uhereye mu mibereho isanzwe God name ravye ngena kuronde vraiment like urumva just nibaza nuko mpana ikiganiro kuko wari muri stress wari muri situation zigoye ariko avuga ati nta kibazo like je no muhaso emission ni bien ije ni sawa je kubganje kandi ndagushimiye vraiment jereka nanje ndabashimiye kuko mwebwe nimwe n'incungu y'umuziki w'indundi yatabari mwebwe uwo muziki ni wari kugera ahantu nta musani atamu journaliste nta mu journaliste atamusani ariko umenye umujournaliste ni nka papa w'umusani naho to turirimba okay nitwe dutanga ama message me kugira izo messages zikira abanyagihugu n'abandi bitegerezwa kibazo muvumye ni musubira kutwishura message zacu guca kuri ko journaliste no biravana n'umutima w'umuntu kuko je mbona ubuzima bwose burasanzwe yuko ejo nijya ejo ndashobora kubura tugahurira ahantu kamfasha mu gihe nafise ndashobora kukwitura ikibazo cyanje n'ivyo 10 ukabimpereza God name by the way twumvise ivy'umuziki we twavyumvise bref nuko aracyasora indirimbo urumva ko afise n'izindi nyinshi ziri muri telefone hazi by the way ariko God name ni umu artiste adasaza je kuva nkura kuva ndakubona kuva ndambonye God name nunyene mbona nga God name koresha bangiriye kugira gumenye uri standard nyene kunyiri je kubganje si umuziki gusa Jefise n'ubundi buzima bwo ku ruhande justement meze n'umujwere nakarenkina umupira gusa ntabwo mfise equipe kandi sinkeneye yuko equipe indondera nabyo nkeneye kuko ivy'umupira simfise umwanya wo kubijamwo cyane uby'umwanya wanje ubura wundi umwanya wundi buzimfise urumva nushobora kuba père de famille kugira uzabe père de famille bisaba ko urondera n'ubundi we kwitegura ndiko nditegura kuba papa w'umuryango birashobora kubitegura kuko sinishobora kuba je nyene gushika muri ubuzima ngo imyaka iri kiranjana nakariko iranjana justement uherekanye no muziki n'umupira n'ubuzima busanzwe nakarinda umworozi waritabiriye akamu ka Seon Excellence ivyonye biri mu maraso yiwanje kuko je nakunda wororiki inkoko imene ubukwavu tusa n'ibindi abandi batazi gusa urekanye n'umuziki werekanye n'umuziki umuziki none urakuramo amafaranga canke jewe kubganje sinshobora kuvuga yuko ari inyungu ndende ndayironkamwe kuko inyungu yiwanje no kuronka abagenzi inshuti zitandukanye nibwo ubutunzi bwa mbere nshimira ku muziki gura n'abandi bantu batandukanye abankuriye abonsumba bo tungana ni kintu nishimira cyane mu mutima w'iwanje suvuga ko yuko ndonka ibintu byinshi yabara amafaranga yabari kino amafaranga ni ibintu birengana nejo nigeje ndashobora kuyaronka ndashobora kubura mu muziki nkaronkera mu kindi kintu God name wowe gusumenga umenga urumwe basani bigungira cyane like kwigunga like nibabantu usanga ni wenyene ntari muri team y'abagenzi biwe nusohoka nuja mu kabare kwa DJ Paul hari muri Crystal tukubone arena hehe ibintu nk'ibyo babikene ku muntu w'umuartiste kubganje cye nabonye inzoga natabi nta rurumo no
Jivyonywa amata amazi niyo mpamvu atavaye iyo ngiye muri Nozenya no biravana kuko sikuvuga ko ntubuze undi muntu kunywa icyo akeneye no umwe wese aba afise shwa yiwe nanje kuja muri twatugwi nta mwanya ndabirongeramwe kuko mba mfise nibindi biri mu mutwi wanje vyinshi. Niyo mpamvu rero utagenda mu mwanya wo kuja mwijoro mba ndiko ndiyumvira ibindi bintu mba ndiko ndiyumvira umuntu utagenda bwana. No, c'est pas comme ça. Donc ariyo nabandi bajayo. Ama connection yakenegwa. Okay, ama connection arakenewe. None uyakurahe utaja mu bandi? Ama connection arakenewe bro. Shaka vyemere. Rero biragoye cyane. Aho bigoreye bifite ifundo kandi warifundiza fundo nitumuzi. Waroze umuzigo Burundi. Nituziyari. Burundi wararozwe rero. Dabiri twavuga manariza. Wararozwe. Gusa nituramumenya. Uwo mumenya ntubu nyene twomwica. Umuzigo biri okay. Kuko uravye sikuvuga ko ari abaririmbyi benshi maze imyaka ngahe muzika. Je pense que ngiye gukwiza 10 ans. Imyaka tume muzika. Karabaye none ibararaguye. Kandi abafana je namanda babwira. Ingurane iyo aho rero kubera ari wewe rero. Ufise n'amahiguga ufise n'utundi tudiri twa pembere. Hari abandi babigemo barabivamwo abandi baca barabasara abandi barafatwa n'ama depression abandi baraparara. Biravana udafise umugabo buri munsi yaba ari umuntu wese ugire plan A na plan B. Ubonye iki chance nzoca nkuru. Ya ubonye ko A yanse fata B urabe ko wokuramwo naka atari uko ukifocusinga kuri plan A gusa ucugwa watwaye na nahangwa. Okay, mwavyumbize rero uyu ni gold name amazina yawe yose ni My name is Gold Name Driver aka baba wa mama zao aka kubwa kuliko. Mwumviza akajambo aka baba wa mama zao aka kubwa kuliko bisigura nini kubaruta. Iyo nini ni iki? Nini iki? Mimi kiupande wangu ndashaka kuvuga yuko ndumuririmbyi ntandukanye n'abandi. Urumva ya dutandukanye n'abandi kuko indirimbo ziwanje jewe ashakawe na mutama arashaka kuyumva nuzo kumva indirimbo yanje ifise ibishego kizira. Arakarimbo kawe nkunda mboni zangu na roho yangu kugula yuwaze kokose. Ubonye tugeze muza batama duha kapela vima hiyo ndirimbo please bakoze baza active reka mumvirize impano y'uyu mwana w'igihugu umwana w'u Burundi umvirize ngena ririmba man. Mboni zangu na roho yangu kukuchagua sikukosea, jua wendo pacha wangu, weni wala nivutia, nimekutana na wengi ila kwako nimetulia, yakasemwa mengi yako masikio kasikia, tumebanana mimi na wewe kama pete kidole, furaha yangu ni wewe ukujali kelele, tumebanana mimi na wewe kama pete kidole, furaha yangu ni wewe ukujali kelele, ukujali ma ukujali kelele nikiwa na wewe naringaringa naringa nikiwa Burundi. Indirimbo by the way indirimbo nuzera isubiyemwo bidondo kandi warigeze kuja muri skendo na bidondo yaraguhakije muhungu kera byari vya kera byarafuye agafuye kabazwa ivu byaraheze. God name tuje mu buzima busanzwe. Okay, je mashaka kumenya ubuzima bw'umustar ubuzima busanzwe abayemwo kwa nabyo busanzwe busanzwe gusa watubwiye ko baye nk'umuntu asanzwe watubwiye ko uri kuritegura kuba papa w'abana. Okay, uzogira mariage ryari? Vuba gusa sindatanga date. Save the date. Yeah, no uwo sindamenya kuko bisaba kwitegura. Wewe na mabuja muri abivuga. Turashaka kuba turi muri iyo gahunda. Ariko uri muri couple ni bien. Ya wawa. Imyaka ingahe? Iyo anjira imaze igihe kirekire. Oui, guhera muri 2000, je pense que 2017. Uri mu rukundo? Ya. Uyu mukobwa. Abasani muhura n'abakobwa benshi. No. Birashaka gushika guhura na benshi ariko sikuvuga ko bose ubakunze. Uzokunda umwe. Azowo ku mutima. Shiro asavize gute mu telefone yawe? Je ne sais rien. Wewe kuri we yasavize my husband. Wewe je nanje ni my queen.
ya okay nacho bitwaye uno munsi kimwe mu bintu je shaka like dukore bayo wavutse ryari ukwezi kwa kangahe na ya birthday yanje yari ejo le 19 décembre wa avutse mu 1995 wa mu ba ex bawe bose cyangwa abakobwa bawe bose mwakundanye ni bangahe bazi itariki zawe z'amavuko cyangwa abakobwa bawe bose mwakundanye ni babiri uwo turi kumwe nuwo byaheze no mu ex wanje no mu ex so ex banga umwe ya god name wabze mu ex umwe oui je urafise abana ndafise abana gusa yaranye n'uyo nyene cyangwa bado ya uwo nyene ya murafitanye abana bangahe babiri usanga ari diaspora usanga ari mu diaspora no ngaha nyene abangamburo okay sawa sawa kubesha kuri rega televiziyo barabibona yo namugwako birashika accident zirabaho sikuvuga ko ari accident gusa ibari nuzenya ni nka benediction uhawe n'Imana iyo uronsa abana urumva ni benediction Imana ibiguhaye kuko ari nabandi bababura abo bana kizira kwihakana umwana ufise nice ya umva rero bebe witwa nde Twande god name uyu wanje jewe no kizira kubabwira abantu ndazi ibisuma ni byinshi birashaka kunci inyuma bujyanye nawo uba wavyaranye n'umuntu agukunda abagukunda umva hagi umugire god name umuhungu niwe abahungu tuzi kwiyararatsa ariko abakobwa umukobwa kunze umuhungu arabapoza gateka avuga ati je uyu unaramuhisemwe nta bindi shaka c'est tout ubuzima bwo barahindutse po barahindutse ubunye si buri mukobwa wese ashaka kubwira yuko agukunda ukizera ijana kwijana no arashaka kugwasa wait mutama je ndafise kado yawe ngaha ndafise gift yawe ngaha ariko gift rero nayo hawe numu baby wawe oh my god ariko rero numu baby wawe utamubwizira ndayitaha no utamuvuza izina je ndayitwara uremenda ndayitwara ya gusa umu baby wanje n'uyu izina tu no abantu bazoribona ni hagera Isaac je te jure abantu bazomubona ni hagera kuko abone ngora nabasa buraka kanya no ugumwe none no sumwe itangura alphabet yiwe itangura na V ni nka Isaac TV mais V no ukuyemwo iby'imbere iyinyuma iyihereza nindi V no kuri nze Vestine no gasi vuga amajina nka 10 okay sawa Vestine Violette no Indi zina litanguza na V nirihe c'est Vanilla Vanilla oui c'est Vanilla comme Vanessa my baby is Vanessa yeah wow nice your baby is Vanessa arihe arahanyene yeah okay just abino gusa ubunye muri aka kanya na uri ngaha na barizo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari muri vacances Peter niwe mwimirije kuri mariage ya arashaka kuza mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu gucyonye ya ego shanzi gusa ni wari cyo rero iyi gift reka ndayitwara ko wayimpaye ntitwa Vanessa nta problème parce que ntiyari gwanje iyo ari gwanje mwari kwinsigira atari gwanje nawe urumva reka ndamutelefone wumva umukobwa ndamutelefone gusa kado nisubira inyuma yiji bije ndira umviriza shaka nimbara umufana okay so umufana numu baby avuga ati Isaac jewe ndumusheri wa god name zina uyu nawe nzina wonzi nawe nzi wowe uzitwa Vanessa jewe Drizzy wowe uzitwa Vanessa nitwa Vanessa undi nawe nzi wonzi gusa yitwa Vanessa aramwihakanye karamubanye ingwangwa nawe nzi iPhone ini iPhone bro pas de problème nayo wanje ndenda ifise yeah ini iPhone 15 nayo shaka 200 nayo 200 iyo wanje irakwiye man iPhone geziragiye ubu jamaa arananiwe izina ry'umusheri wiwe ntayo nzi wowe nzi jewe ni Vanessa undi nawe nzi
Bakozi ba Isaac TV. Marasha waina kese. Arashowe. C'est normal. Reka se fait kubiguha. Reka fe kubiguha nivyo wawe. Happy birthday to you. Your baby, your baby. My bro, jewe. Umviriza, izi ni gift za Vanessa. Oh my god. Vanessa, ati atamvuze izina. Ntazo ndamuha. Ni nyinshi. Mfite gift zawe nyinshi ngaha. Mfite gift zawe nyinshi. Oh na. Mzee baba. Your gift bro, your gift. Baby, inuza kuyitaburira. Bambuje ngo sindabitabura. Ngiyo ngaho Vanessa yampanda guhere. Vane nukuri urakunzwe vraiment. Je sirazi ko yo kubaho. Abasani baratinya man. Orafsina. Worukura ndaba kuri Isaac TV. Nawe ufise umukunzi. Wikeka ko afise benshi. Usawe Vanessa mengara kuyikeka. Bo by the way, arazi ko ejo ariho anniversary yawe, yari anniversary yawe turavuga ati Isaac shaka ndamugire gift. My baby. My future husband. Ini kanzu yawe arazi gukunda gusenga, arazi gukunda uri umuntu w'Imana. So achajamo andi makado. Are ibintu ni vyinshi. Ni vyinshi. Your gifts. Nibindi sinzi nibirimo. Wow, urabanaka. Wow. Unajua Kiingereza? Arazi gukunda nini nk'ibi. Wow. Yose ni gift ziwawe. Umukobwa akorera gift umuhungu. Abakobwa ngo muturakunzwe nta gukundwa ngaho. Rabakunzwe sha. Urabona ibi byose ni gwawe bro. Arazi ama perfume, ama deodorant, amavuta. Arazi n'amavuta wisiga. Nivea amavuta zivye man. Wow, ibi byose ni gwawe. Uraza gutekera utware. Kata picha tuone mzee. Drizzy leo ni sutwa. Wabonye ari we? Winiwe Vanessa canke? Wawe hose bonse wise uyu ni jewe. Katanone tumurabe. Wow, nice. She's my heart. Wow. My queen. My everything. Yani sina majamba komenga. Gusa Soma ukakete. No, hii ni kwa kila mtu. Happy birthday. Hope to you we have the best day. Ukweli wewe ni zawadi bora ambayo Mungu nikimalizia kusoma ni vingi sana so Oh my god. Happy birthday to you brother. Iyo ari kunanirwa kuvuga izina giwe barajyari kuba rigu. Bya bindi usanga abahungu dufite demo nka 10 ucupfa. Gusa mu rukundo cyo navuga kwizera umuntu canke iyo ukunze umuntu umenye yuko ni ikintu kiryoshe cyane. Niyo mukobwa wa mbere tumaranye igihe kirekire cyane. Imyaka itari mike. Yajanse muri ryo kete ati mwari hangananiye byinshi. Gushwana urashaka gushwana n'umuntu no munsi ejo gusa kumuheba bikanka. Nawo ubura nabandi batandukanye me umutima usubira hahandi nyene ukavuga je naho nagiye simbone yo ndiko ndaja bisaba yuko subira hahandi nyene navuye. Gusa chono Vanessa ni myiza man. Byose iyi ikintu nuko umviriza impanuro je no guha bro kwanya umwana umushire mu nzu. Ba Drizzy baramubona urafisina. No. Je ndamwizera ijana kwijana parce que naho hozi ikindi kintu gisumba kirese Imana gusa yo mwijoro. Wow. Ariko wisi cyangwa isi ni ibintu birukundira Vanessa. No muntu yihanganira byinshi. Amanyanga yawe yose arayihanga. Jewe naho no mukoshereza gusaramba barira. Yego sha. No muntu atazi kugaya umuntu. Yego sha. No azi kwitaho umuntu. Ni byinshi no vuga sino bimara kuri we. Gusa ahari niyubawe. Kuko nabakobwa bake bogira mwe nibintu. Kuva mvuka. Ini tuseme ni mara ya pili. Ananifanyia kitu kikubwa kama hicho, ni surprise kwangu. Ya kwanza ilikuwepo mwaka juzi 2021. Yinye ni muri 2023 kuko
niri umunsi wose kuri birthday yanje njimije telefone. Ejo ya kuri birthday yanje umunsi wose nariwe nizimye telefone. Sinzi cyari mu mutima wiwanje gusa sinashase kuyasa telefone yo wanje. Nashase ngumukonye gusa nagiye ku kazi gukora, sinaringiye gukora gusa naringiye kuri aba boss ko ari ibintu nari nkene ko tuvugana. Telefone ndayibagira muhira ndiri gukonyene me mugiye natasha kumugoroba nasanze mu message atandukanye. Ariko sinasanze message yiwe. Vraiment Isaac nta byinshi novuga parapoye kuvuga yuko umukunda. Oya sukumukunda gusa iyunye ni nka future y'ubuzima bwanje. Nuko rero Imana bahezagire, Imana batangu ibaje imbere ngigirire mariage abakobwa mutatugirira ama surprise murakagira ibijumbo byokeje n'ibiharage bikaranze. Mugire surprise abagabo banyu nta soni. Umiriza rero bwana. Jereka tugarukize ngaha. Je akazi natumwe nagashikanye, ivyo bantu mwe nabishikanye byose yabibonye bimeze neza cyane. Nabashaka rero tugire surprise abasheri babo, aba baby babo, bavanga muri Afrika. Murahawe ikazi. Jewe akazi ndagahejeje bwana. Ndagushimira. Reka nanjye ndabashimire gusa je ukora tunyimbo tunyita mapenzi mnimbira sigara. Hivi ndo sasa nimependa, sitaki tena kuficha kweli. Hivi ndo sasa nimependa, akakademu ndo kangu mamae, akakademu ndo kangu mamae. Sheri bembeo uliumbuka umbika toka kwa mama, ndo nimetajirika kwako kimwana. African queen, queen of my heart. Lelo makambo, nobi makambo. Wacha waseme, awanaga mpango. Uba langu yo, wangu babe, basi. Mama yo nishapenda basi. Vanessa baby yo basi. So thank you. Imani kunzigamire aho uri hose. Ego sho. Akajambo kanyuma rero. Conclusion. Reka nshimire Isaac TV yanzaniwe ari guteye umutego. Iyo utari kubitora barajyana kare kanyanya. Nshimire Isaac TV, nshimire bebe wanje yiyumvire kuma impano idasanzwe mu buzima bwanje. Nshimire n'abarundi bose bankurikiye gusa icyo no babwira dukunda umuziki w'indundi, dukunda igihugu, nituraba amazuru canke iki niki tuvangure no. Gold name jewe ikintu ndagukundiye gusa nuko bimva bice bituma je narakunda umuziki wawe bice vyiyongera fois 1000 kubona umuhungu nkuye mango musheri we mbere ya makamera na Drizzy ngujya ndamushize ngamwe vuga sheri wawe ntawe yovuga izina ndakuraye kubera iki uvuga Drizzy ujya bisaba kwikura vuga ikiri mu mutima wiwe yamwitamaneko zabwana je ndagushimire cyane nikusaidie bana hello my baby yo nakupenda sana nishapenda basi. You know this is new song, it's very soon inaitwa basi. Mimi na nyimbo nyingi Isaac, ndio maana nikwambia nina duka lizima la nyimbo ambalo nikisema niachie iwe wakubwa wadogo watapata tabu sana. Vanessa urabona izuba rinkubise kubera wowe n'umugabo wawe ndabacamande murakoze cyane rero bwira mu wawe Isaac TV tujeje kuhuza abantu no kwikundanisha bikundaniye maze ibindi bigire bimere neza. Ciao bye bye. Isaac TV